Kagame yababwiye ati hako muzogaruka ngaha tutatsinze mwese muzopfire yo sinzobone numwe. Erega ubundi ino ntambara yaraheze. Yaraheze mugabo u Rwanda rwaramaze kubona rwakubiswa. Ubundi ruba rwaramanitse ibiganza mu buryo bweruye. Mugabo ntibashobora kumanika ibiganza nkuko nabivuze. Baravuga ati igituma tumanika uruganza bazovuga ko abarundi badutsinze. Tutibage ko bavuga ngo ati twe ntidutegwa turatera ivyo byose nuko bivuga. Urumva? Rero uno munsi baratsinzwe ariko mugabo baramutse bamanitse ibiganza. Krezi kirivanga mu vya politike ivuga ngo Kabila Kabange ngo umuntu yango yareme ngo mu ishusho y'Imana ngo ntibakeneye ngo ntakeneye kunyongwa. Turaheza tuvuga ati nyamba uno munsi muri Kongo abene igihugu bariko barapfa bicwa nabi za Rucuru n'ahandi bagacibwa imite mbere ariko aravuga ko hoba harabaye nico bitwa Genocost gose vraiment arashobora kuja muri politike papa arashobora kubatuma mugabo muze muraraba muji hagati na hagati hashoboye kubihonya bwoko muri Kongo mugabo no Ecclesia Katolika ikabije gusutena uyu ex president Joseph Kabila Kabange atari umukongomani ari umunyarwanda ahubwo yigize umukongomani abana president w'ico gihugu none bavuze ngo Kabila ngo ntashobora ngo kubambwa ngo kubera ngo yaremwe ngo mu ishusho y'Imana. None bagiye bakongomani bako bari mu mishusho ya Shetani. Ibintu reka dufume dufatwese ko principe yabo dukeneye ikintu turijana hafi 99 umwe akironka. Kandi babatabirira Kigali baca babaherekeza. Ntibazomanika ibiganzo ko ovyo n'abanyakongomani bishe. Oya ntibizokura. Urumva rero kuvuga yuko u Rwanda rurota ruheza imigwano bazofuma bagwica gose barumara. Reka tubaramutse cyane abakunzi mwese ba Burundi aho mbere hose nibazo kumeze neza kandi mukomeye ego kandi mushimana ico twifurije nikoranirwa mu byo murimwo na cyane kugira ngo ibintu bishikare bigenda neza. Rero imbere yacu tabarambiriye dufise umwe mu ba patriote babajene ba entrepreneur bariko baragerageza ico no kwitwa ihugurwa mu Kinyarwanda canke se kubwira abantu kumbura Burundi uko bumeze ndetse n'ikintu buba buriko burakora kubabanyi bagiye batandukanye kugenda kugarukana amahoro aho bagiye hatandukanye bagiye bagaragara ahantu bagiye hatandukanye. Rero uno munsi atubwira muri bimwe bagiye bitandukanye katumaze tumwakire acaramutse abakunzi ba Burundi ko na cyane asanzwe ari muhira nta byinshi biba bikenewe. Turabakiriye cyane kunyakira kuri Burundi dongeye gutegwa iteka ryo kugira ngo mushobore kuntiza ino micro kugira ngo ngire ico mvuze kumbure nizere ko abadukurikirana nabara abantu bacu reka tubasabe subscribe kugira ngo Burundi shobore kuba ikinyamakuru zo kirabaha ama update abari cyo kinyamakuru zo kirabaha ibigezweho na cyane mu ibi bihe turimwo mu karere biba bicoroshe Burundi me haracyo n'amafilm no kugira ngo turuhurire umutwe ku bindi vyinshi ibiganiro by'aba artiste bakina amafilm n'abaririmbyi bose turabatako cyane gose nuko ego murakoze cyane tutarambiye abantu tuje mu kiganiro nyezina ubushize twakoze ikiganiro tuvuga ku bijanye n'intambara muri Kongo ukuntu yatanguye n'ukuntu itari kirarangira ahubwo ikihindura isura aho wabwiye abantu ati burya iyi ntambara kurangira kwayo biragoye ahubwo izona dukwengera karambaraye ego dushaka rero tudugire ku iki kintu cy'urubanza cy'nkece ingingo yafatiwe umwe mu ba ex president Joseph Kabila Kabange ariko hari ikintu Ecclesia yabivuzeko sinzi kari mu ntumbero yo kugira ngo Kongo yivuguruze canke se sinzi wo tubwira umuco kwico kiyo ko ico igano ni kiganiro nakoze la fois passée turavugana kubijanye n'ingene Ecclesia kirivanga mu vya politike ivuga ngo Kabila Kabange ngo umuntu yango yareme ngo mu ishusho y'Imana ngo ntibakeneye ngo ntakeneye kunyongwa. Turaheza tuvuga ati nyamba uno munsi muri Kongo abene igihugu bariko barapfa bicwa nabi za Rucuru n'ahandi bagacibwa imite mbere ariko aravuga ko hoba harabaye nico bitwa Genocost izi haramaze kwemezwa iyo Genocost yuko hashoboye kubihonya bwoko muri Kongo. Mugabo no Ecclesia Katolika ikabije gusutena uyu ex president Joseph Kabila Kabange atari umukongomani ari umunyarwanda ahubwo yigize umukongomani abana president w'ico gihugu. Uravyumva uno munsi watubona Ecclesia irikirivanga mu ivyo bintu banyakubaha abapatiri jewe ndi umukatolika mugabo ibi bintu ego c'est vraiment arashobora kuja muri politike papa arashobora kubatuma mugabo muze muraraba muji hagati na hagati none
bavuze ngo Kabila ngo ntashobora ngo kubambwa ngo kubera ngo yaremwe ngo mu ishusho y'Imana. None bagiye bakongomani ko barica bari mu mishusho ya Shetani. Nico kibazo kihari. Basaba iki kuri Kabila? Basaba ko yokirirwa bavuga ati kubera ngo nta muntu ngo bakoreshe ngo ijambo ry'Imana ngo nta muntu ngo yaremwe ngo mu ishusho y'Imana ngo akeneye ngo kwicwa. Muga hari abandi bako barapfa. Abakuruna babandi babageseramwe bica abantu. Bamwe banyongwa na Constant Mutumba nawe nari mugasho wabanyonze. Urumva? Kubera iki igihe babanyonga Ecclesia ntiyari ihari. Canke Ecclesia yari isinziriye. Ariko ibintu byo kunyongwa na kera byarabaho. Kandi no muri Bibiliya biriyo. Nabandi. Mbe umwe yasaba umutwe wa Yohana ni. Umwe yari yatamvye cyane. Kubera iki bataciye bavuga ati ari kera mu bwuzure bwa kera bataciye bavuga ati uyu mutwe w'umugabo Yohana kubera uwo mutwe burya n'Imana ifise umutwe nk'uyu nyene. Yewe yaranarengana. Yari umwere ku Mana ujya Yohana. Mugabo ujya mukobwa amaze gutamba yari umukobwa wa Herode. Sindavyibuka neza. Yari umukobwa w'umwami yaratamvye mu rubanza abantu bararyoherwa baratayaya bacamwa ati umwami acamwa ati nike kintu ubona yuko no gukorera kugira ngo unezerwe ndagushimisha. Mama wacu amuja mu matwe tikendo sabura utwe gwa Yohana burya bamuzanye kwisini none rya mutwe wa Yohana ntiyari umuntu. Basi reka tuvuge yuko nubwo atari umuntu nkazo ko tumuzi muri Bibiliya nibiki nabamubonye ntiyari mu misho y'Imana Yohana umutwe bawuzanye kwisiniya kandi we yananarenga ahubwo kujya ukuntu novuga ati ngo nkeneye umutwe wawe ngo kugira nishimishe bakaca bakuzana ntaco yazira muga kabanga yagizwa kwica amamiliyoni y'abakongomani yagirizwa kwiba ubutunzi bungana n'umurengera muri Kongo kwifatanya kandi n'inyeja ahubwo gukora ihonyabwoko urumva ivyo ntiyagizwa muga Ecclesia Katolika kubera Imama ari beshi kubera donc papa burya niwe atwara nk'isi kubera bazi yuko begamiye umugabo akomeye bashaza kubarivanga mu vya politiki ahubwo barabo ubutumwa baduha ntibazi barabuvanga n'ibindi bintu bishobora kuduteranya kuko je no mu Katolika mugiyo ngiwo ntitwemeranya nayo nyamba uno munsi bariko barahana abantu kubera ivyo bakoze ego Kabila azoruhuka yapfuye mbega nibareka kumunyonga mwebwe Ecclesia ko mutwigisha kugira dukore neza tuzoje mwijuru Kabila azoca jana habwo tiwe diyishe beshi niba munyarukane kugira nabandi babone hakarorero rega ngo dahanyembwa ngo gwiza imisego yego burya ba Kabila ni benshi burya ni Kabila umwe yasohoza burya arashobora kuza abandi bagakora amabwa nkayo mugabo mu gihe batanze example ibintu bica bigarukira ngaha muga Ecclesia iri ikintu kuri kuziravuga ngo nibi kuko Ecclesia ni eglise twayumvise mu manyanga menshi je sindiko ndababurira indero jewe nari umukorezi nari umwiyerekeramana mugabo tugiye ku bintu bijanye n'umutekano w'abantu canke n'igihugu canke n'umutekano wo mu karere aho nitwemeranye none aho nitwemeranye namba Ecclesia iri kirasaba ivyo bintu ubwo President wa Kongo ntazora aravyemeye ku bwa Ecclesia none Ecclesia yo iri kirakora iki kugira ngo abantu bahagarikwe kwicwa iri kirakora ahubwo je ndayumvise ubunyene ni ryari wumvise Ecclesia inabwira ati bakongomani mwihangane ku bihe bibi murimo hari ugwete wigeze ubona muguno musi Kabange bagira mukure kuri utwe baciye bahagoroka ivyo bintu birumvikana urumva ko bigoye biragoye cyane ibintu birimo amanyanga menshi kandi Ecclesia Katolika maranda umva ko hora yifashishwa mu manyanga menshi kandi cyane mugabo aha hantu haranyerera barabe ntibafitine n'amaraso kuko ni bibi kuko nyambura musi muri Kongo ariko haricwa bene giyo kataco bazira we Ecclesia ho kugira ngo ushigemwe abesi ukacutora ingoma ukavuza sigura yuko harimo akantu katameze neza rero ababepiskopi n'abasenyeri n'aba bapatiri muze muraraba ntimutwagwe n'ibishobisho umuntu impembo y'urupfu impembo y'icaha n'urupfu kandi ingero ugereramo abandi niwe nawe uzogererwamo cyane gose rero ukura kuri utwe rwa Kabila bivanye n'ibintu bibi amaze gukora ndabivuze mbabaye nta caha kirimo kuko nawe yice beshi none muri Bibiliya nta bantu none Kabila azotinda be nka Sawuli kandi menga Dawidi yarishe Goliath
yaramutebeje yamuteye umuheto igihangaje yaciye amutahasi ego rero ntidushigikire aba bantu b'inkora barabaza bica abantu ahubwo tuze turaraba ibintu ati eske ibi bintu twobirinda gutanga ntibizogaruke eske ikibazo twokimara gute oriyo kugira ngo bite ku muntu umwe mu gihe harike harapfa indiri y'abantu ni hakibazo kiri ego tugende ahantu bitwa Masisi ni muri Nord Kivu Masisi ni territoire ego hariho intambara iri kirabayo ariko tukumva ko burya aba M23 umugunyeshamba ufatanije n'u Rwanda kuba ariko barakubitwa cyane ku bwinshi bana izakabwana hama tukumva amarokritema ari karaba kandi hakaba hariho n'umugwi wishwe wakubiswe abo bantu bataranarasa tukibaza ati abantu bari kubatera ubu ngubu umenga intambara ibikibantu bari kubazanana erega ubundi ino ntambara yaraheze mugabo u Rwanda rwaramaze kubona ko rwakubiswe ubundi ruba rwaramanitse ibiganza mu buryo bweruye mugabo ntibashobora kumanika ibiganza nkuko nabivuze baravuga ati igituma tamanika uruganda bazovuga ko abarundi badutsinze cyo nigise barazi ko biyemera bafise amanyama ukwishima n'ibinde bavuga ati ubu n'umuhunda azowadutabiye ibintu reka dufume dufatwese ko principe yabo dukeneye ikintu turijana apfe 99 umwe akironka niyo principe yabo Kagame yababwiye ati hako muzogaruka ngaha tutatsinze mwese muzopfire yo sinzobone n'umwe nikavuga niyo principe yiwe mu Rwanda tutibagera ko bavuga ngo ati twe ntidutegwa turatera ivyo byose nuko bivuga urumva rero uno munsi baratsinzwe ariko mugabo baramutse bamanitse ibiganza ni gisebo kandi babatabirira ikigali baca babaherekeza ntibazomanika ibiganza ko ovyo n'abanyakongomani bishe oya ntibizokunda ko ngizo kibaherekeze kubakubitira ikigali naho muhira urumva rero kuvuga yuko u Rwanda rurota ruheza imigwano bazofuma bagwica bose barumare nico kihari bazofuma babica bose babamare mugabo intambara bayitindije mugimera n'imperuka bazomuhivye urya mutama Jean Paul ariko urabona ko uruhombo runini ku Rwanda ruzobaho haba mu butunzi haba no kubura abantu no muri Kongo ho ntibabahombeje nabo bazohomba barabahombeje cyane arahombeje akongomani barivye mbere mu bice bagiye barafata barasahuye ibintu vyinshi urumva ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu bibabaje kuko uri kurazana umunyarwanda akaza gutwara ibintu by'umukongomani umva karagahohote ni ibintu biba bibabaje mugabo ndazi yuko bizotekana abakongomani bakumva amahoro bakongera bakabaho neza mu buzima bishimye bitambira ndomboro ya soro n'ibindi vyabo kabisa ego tuvuze ibintu byinshi na cyane cyane ko bino bintu bisaba ko umuntu avuga bike ariko biri ku gihe nibaza ko ibindi tuzaturayibandanya kuko ubu tugiye kubana cyane mu bwami bware Burundi murakoze cyane kandi ndabashimire nizeye ko twayaze vyinshi reka nshimire abantu bose bari kwadukurikirana bari mu mpande zine z'isi nshimire abari mu Burundi abari mu makungu mwese mukomeze kugira ngo mubaho ico tubifuriza n'amahoro na cyane cyane gutera imbere mu vyanyu no mu banyu kugira ngo ibintu bishikare kugenda neza muri amahoro rero twese duhita tuba amahoro gasanga ibintu byose biriko bigenda neza nibazo ko tuzokurikira mu biganiro kizoza mu nyuma murakoze